mbere ya byose n'Uburundi, haba mu magorwa mu mahirwe, haba mu bakunzi namwe banywanyi mukunda ibiganiro vya Fokode, mwaramutse abandi mwiriwe, kaze muri kino kiganiro Fokode yongeye kubategurira. Mu mvugo z'abategetsi birumvikana ko leta n'indongozi mu mugambwe CNDD-FDD bakurikiranira hafi ibikorwa vy'amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike akorera mu buhungiro. Ariko aho gukosora kwitaba kamo bategwa no gutora inyishu y'ibibazo, ikigaragara nuko muri izo mvugo abategetsi bariko baragerageza gukoresha imvugo zifobetse, mbere zisa n'izigamije guca abarundi mu migwi. Mbere hari n'ababonamwo n'ubwoba abategetsi kw'isonga ry'igihugu bafise. Mu kiganiro cyo kuri uno musi w'Imana tuza gushimikira ahanini kw'ijambo Perezida Ndayishimiye yavugiye mu Rutana, aho yagaragaje ubwoba afise, mbere akerekana ko abarundi bashobora gukurikirana Pacifique Nahazwe arongoye Fokode, umwe mu ndongozi z'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki. Aho naho mbere bamwe banatangaye bakibaza n'ibitari bike, mbega ubwo Evariste Ndayishimiye koko arazi amagorwa y'abanyagihugu mu kuvuga ko bahaze, nayo abakebura ubutegetsi ari ababasharika? Mbega ivyegeranyo bivuga iki ku bukene n'inzara mu gihugu? Kwashi Evariste Ndayishimiye avuga ko yafata abari ku rugamba kubera ko bari mu magorwa, mbega uno musi ayo magorwa avuga ko yavuyeho, iyo kwashi yoba yaraheze canke iracariho mu gihugu? Ngibi bimwe mu vyo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Kuri mikro nk'uko mumenyereye ni Jebe Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice ari nawe agiye kubabwira uko kino kiganiro gitunganijwe, mbere yakire n'abatumire mu bo twatumiye bamaze gushika ku murongo. Alice mwiriwe. Mwiriwe Jiliberi, mwiriwe abatumire, mwiriwe nabo bose bariko baradukurikirana. Mu kiganiro c'uno musi tuza kuba dufise abatumire batatu. Umutumire wa mbere tuza kuba turi kumwe nawe ni Pacifique Nahazwe arongoye ishiramwe Fokode. Pacifique Nahazwe, turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije, ndabashimiye kandi ndaramukije abo tuza gusangira ikiyago, aza kucumviriza n'abazocumviriza bose. Murakoze. Umutumire wa kabiri tuza kuba turi kumwe ni Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi wa IPD Zigamibanga. Emmanuel, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Yego murakoze cyane, ndabaramukije, ndahaye mwiriwe abo tugiye gusangira ikiyago n'abagiye kutwumviriza bose. Yego murakoze cyane, turi kumwe. Murakoze. Umutumire agira gatatu ni Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Shinga ntahe Bamvuginyumvira, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Amahoro neza, murakoze cyane kandi. Murakoze. Kaze muri kino kiganiro tuza kumaramwo amasaha 2 n'igice, kikaba kiza kuba gitunganijwe kuno gukurikira. Mu gice ca mbere tuza guha ijambo aba batumire batatu turi kumwe uno musi kugira ngo bace irya nino iki kibazo mugenzanje Gilbert ahejeje kubashikiriza. Mu gice ca kabiri ni kakaryo keza kaza guhabwa abariko badukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo batumire, eka mbere bashobore no kugira ico baterereye. Igice ca gatatu ca kino kiganiro tuza kurangiza turaba icokogwa, uwo gikora n'uburyo cokogwamwo. Tubibutseho kino kiganiro muriko muragikurikiranira ikibiriraho ku muhora ngurukana bumenyi X wa Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira kuri urwo rubuga. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina.
Murakoze cyane Alice, barakoze kandi n'abatumire bamaze gushika ku murongo. Reka dushimire kandi mwebwe mwashitse kare muriko muradukurikira muri kino kiganiro. Imbere yuko duha ijambo abatumire, reka tugaruke ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ari mu Rutana, ari nayo tugiye guca hirya no hino, cyo kimwe no ku zindi mvugo z'abategetsi muri kino gihe. Ibi yabishikirije hari muri ino ndwi. Ngo mubimenye yuko Imana itazobandanya yirukana basi imbere yanyu, ngo muzogumana, ngo babere umutego n'amakira uzobakubita mwebwe nyene mu mbavu. Mu gitabo naco c'abacamanza ikigabane ca 3 nawe nyene bavuze bati bazoguma ngo kugira ngo bagume babibutsa vya bindi vyanyu, n'abana batamenye ibijanye n'ingwano baze babimenye kugira ntibasubire kwiyanjanjwako. Nico gituma rero muzokumva abantu nka ba Pacifique atakindi bababwira rabige dushonje, raba ubuziki barya bategerezwa kubaho. Jewe mbere iyo bavuze nanezerwa cyane kuko babandi yakara banyibukije, novuga bo bari batunze mu gihe c'amagume, bari bahanze natwe dushonje, bacataha bavuga ngo raba urashonje ubuziki. Ico nico turondera cyatubuze, ko tabitubwiye cyagihe we wari kwarya neza. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume tugwaye kwashi, yaragwaye kwashi, yarigeze agwara kwashi. Mugabo kubera gahinda kuko tuvuye muri yakwashi ashaka ko dusubirayo muri kwashi. Rero we muravye nawe urashobora kumwumva ugaca wisubiza inyuma wewe nyene, ugazosigara uricuza inyuma. Nico gituma iki gihe rero ni gihe atari cyo kwanjanjwa, ni gihe c'uko umwe wese ategereza kugira icyo akoze, kuko turafise amahoro, tufise ubumwe, umwe wese ategereza kugira icyo akoze kugira dutere imbere. Igihugu twamaze kukibona ishusho yaco, igihugu giteye imbere, inzira icyo twaramaze kuhabona. Kubera iki twoguma turabakene dufise ayo mahoro, dufise ubwo bumwe? Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Pacifique Nazwe murongoye ishyirahamwe Focode, muhejeje kumviriza Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo abagiriza cyo kimwe n'abandi kumbure musangiye urugamba mu mashyirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike. Mu ngwano Evariste Ndayishimiye avuga, mbega mwebwe ico gihe mwarihe? Kuko umukuru w'igihugu uno munsi abashavuriye, koko ivyo abagiriza vyarabaye, izo nyigisho mwagirizwa nizihe? Koko ivyo mukora mubikora mutumwe canke mubitumwe n'ishari? Ego murakoze ku kabazo mumbajije. Ni imvugo y'umukuru w'igihugu iratangaje gose. Bwa mbere bwo umuntu anayumvirije atangura avuga ko ari ijambo ry'Imana, akavuga ko Imana yabasezeraniye, vuga afatira ku bitabo vya kera, ibitabo vyeranda, ngo ko abansi bazoguma bariho kugira ngo babibutse ngo ibihe bitoroshe baciyemwo. No kuvuga ko mu ntango y'iryo jambo ryo nyene umukuru w'igihugu afata ko hariho igice c'abarundi batari mu Barundi ajejwe, afata ko atatwarira bo, afata ko bobo ari abansi. Iryo jambo ryumvirije abo yita ba Pacifique, ni ukuvuga ko yamaze kubafuta mu gitigiri c'abarundi. Nimba yitwa umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba yitwa perezida w'abarundi, hanyuma hakaba hariho igice c'abarundi avuga ngo n'ab'Imana yatubikiye b'abansi batwibutsa ibihe bibi twaciyemwo. Ni ukuvuga ko abo badaharugwa mu Barundi. Mu ncamake we nyene abahonyoye indahiro yakoze umunsi aba umukuru w'igihugu, kuko umunsi aba umukuru w'igihugu yarahiye ko aje gutwarira abarundi bose, ko aje kubakingira bose, ko aje kubahiriza uburenganzira bw'abarundi bose, yarahiye ko azokubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, arahira ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi masezerano. Bene muribuka indahiro avuga imugira umuvyeyi w'abarundi, ariko we nyene arivugiye icese ko hariho abarundi adafata ko ari abarundi, yita abansi. Hanyuma ngiriye ko ku kibazo mumbajije tukaja ku vyo we nyene avuze,
uti mbega ico gihe yari ku rugamba jeho nanje narihe, avuga ko nari umutunzi, je sinzi no kumenya ko ananzi kuko tungana, yavutse mu 68 mvuka 76, turavye nko mu mashure n'umuntu asiga cyane, usanga nta gihe na kimwe turi hamwe, ntituva hamwe. Rero ariko aravuga uretse za mvugo zindi z'amacakubiri nkunda kumvana abantu bafatira abantu bose mu kivunga, sinzi ivy'ukuri ko ananzi, yanantohoje ko akabanzi jewe, kuko igihe yagiye ku rugamba turazi ko yari muri kaminuza mu 1995, igihe habaye ubwicanyi bugakorerwa abanyeshuri b'abahutu bari muri kaminuza y'u Burundi, araheza ava muri kaminuza aja ku rugamba rwa CNDD-FDD. Urugamba yabaye ko kuva 1995 gushika barinde bagaruka mu gihugu mu 2003 nimba ntibeshe. Rero uwo mwanya je nanje narihe, agiye mu 1995 nari umunyeshure mu mwaka w'12 kuri lycée Rutana. Nari umunyeshure nk'abandi banyeshuri bose, nta kintu mfise nari ndushije abandi, nari mbayeho cyo kimwe n'abandi banyeshure, nkuko nawe nyene yabaye mu mashure y'u Burundi, muri interna z'u Burundi, twese twafunguye cyo kimwe mu Burundi muri ayo mashure y'ico gihe, twabaho kumwe. Uko yafunguye mu mashure niko muri uwo mwanya nanje nafungura mu mashure. Ubwo butunzi sinumva umuntu yovuga ati umunyeshuri w'umutunzi, sinzi uwo ari we. Mva mu muryango usanzwe cyane nk'imiryango y'abandi barundi bose, nta muryango w'igitangaza ndimwo, ku buryo none havangira no ku rugero anyigereranya ko no munsi, ku buryo avuga ati uyu munsi mfise ivyo Pacifique yari afise, uno munsi ababajwe nuko ndi muri bimwe yari afise, nsigaye mfungura ivyo yafungura mu 1995. Uwoba yafungura nk'ivyo afungura canke yafise se nk'uwari ni umwana wa perezida ntibantunganya, kuko 1995 ntibantunganya niwe ari umukuru w'igihugu. Ufashe uwundi nyuma yiwe akiri ku rugamba Ndayishimiye, haza perezida Buyoya, yobangira umwana wa perezida Buyoya nimba bafungura uko abo kwa Ndayishimiye bafungura, havuye abo hoza abana bo kwa perezida Ndayizeye. Cewe dawe yari umucamanza mutoyi muri za sentare zitoyi zo mu makomine, abo sinibaza ko mu Burundi bitwa abatunzi. Mawe yari umwarimu mu ishure ritoyi, sinzi ko abarimu bo mashuri mato bitwa abatunzi mu Burundi. Tumuntu muto cyane ku buryo ataho numva Ndayishimiye yo kwigereranya nanje, akavuga ko uko abayeho no musi yumva ariko afungura ivyo nafunguye, hanyuma ko noba mfise ishari ry'isahani yiwe yoba yankuye ko. Nukuri ni ibintu birengeje ubwenge, biragoye. Nibaza ko tuza gutera dutomora neza muri kino kiganiro. Ikindi none avuga ko kibabaje muri iri jambo nuko kuja gutukira umuntu imbere y'abanyagihugu, aho uzi ko wewe adafise uruhusha gukuza kwisigurira. Aho yagiye kuntukira, jewe simfise uburenganzira bwo kuza imbere y'abanyagihugu ngo ndabereke ingene ariko arambeshera. Ikindi kibabaje, amaradiyo yose y'u Burundi n'ibimenyesha makuru byose biri mu Burundi vyarabujijwe ko hari na kimwe cohirahira ngo kimpe ijambo, yaba jewe yaba n'abandi batari bake mu dusangiye amashirahamwe yigenga, usanga barimo nk'aba bashyizwe ko imitahe mpuzamakungu, bamwe twanakiriwe n'imanza. Kirazira ko ari radiyo y'u Burundi cyangwa imenyesha makuru cy'u Burundi kiduha ijambo, baduhaye ijambo boca bugagwa. Nukuvuga n'umukuru w'igihugu yumva ko arekuriwe kuza gutuka abantu uko ashatse, ba bantu batarekuriwe kwisigura na gatoyi kuvyo aba yabavuze ko. Nimba atariko arabesha, nimba azi ko atariko arabesha, naca nyugururira nanje bajya abanyagihugu yabwiye bijya bintu, nanje ndabishure, ndabaha umuco, ndababwira ububeshi ariko arakora uko bungana, canke anazane uwo bakorana canke wenyene nimba yo kwitaba ikiganiro aze tubivugane, ivyo bintu anyagiriza bivuga icese ndavyishureko, yerekana ingene nari umutunzi, ingene najya wenyene atagira ivyajya.
ni imvugo kwavuga kurya si imvugo nkunze gukoresha jewe ariko ikadukoresha amajambo yiwe. Ikindi je maze kumenya nuko abo twaganiriye bavuga ko ari n'umubeshi, bavuga ko ari umubeshi bikomeye gose. Izo kwashi avuga ko yagwaye, kumbure aha turi kumwe n'abazi by'ico gihe, kumbure baza kudufasha. Jewe abo tuganira bagendanye nawe ku rugamba bavuga bati uyu muntu yashitse aba intwazangabo, yari afise ipete rya kapiteni, ati hanyuma araduga ava kuri kapiteni abakomanda, bakuri komanda bariyete na koloneli arasimba major, gutyo aduga mu mapete. Yamye ari mu bari hejuru muri urwo rugamba. Abantu bagwaye kwashi wasanga ari nk'abagwanyi bakomeretse, bakabasiga hari ibibanza wasanga babasizemwo, bakabasigira nk'inkoho imwe canke zibiri, bakabaho banyegeye, ugasanga mwijoro biragorana ingene bonyeguruka gato bakaraba ico boronka bafungura, kenshi bikagorana ko baronka ico bari bufungure. Atabo nibo bagwanyi baciye bagwara kwashi. Tariko abo bakuru, tumukuru afise ingabo ari ku rugamba, tigenda murabe ndayishimiye ntiyigeze, bambwiye bati nta n'inkovu nimwe afise y'ugo rugamba. Ati uyo muntu kuvuga ingabo ziwe murazi ko bazirungika no kwiba, bivye impene imwe yabiya komanda, ico baronse cyari ubwa mbere ari iciwe. Ndayishimiye nta kwashi yigeze agwarira kuri urwo rugamba, ivyo barondera vyose vyabi vyiwe. Ni n'umuntu bavuga ko yikunda cyane, ati ifungurwa ziwe hakogera n'uzifungurako yashima ko zopfumwa zibora, hako n'abasirikare bari kumwe bazifungurako. Uyo muntu numubeshi, ibi bintu avuga nta n'ivyamubayeko. Pacifique ntahazwe ntimwibaza yuko muvuze yuko umukuru w'igihugu ari umubeshi ataho mwoba mutandukaniye nawe kuvyagirije yabagiriye, mwaba mugiye gukoresha imvugo nk'iyiwe hanyuma mugiriye ko imbere ko tuca duha ijambo abandi, nimba uko mubivuga ko mwisiguye ko atari vyo avuga, ishara bafitiye nirihe, n'igiki kinyegeje inyuma y'iyo mvugo? Ivyo vyose umubeshi ni ryari umuntu aba umubeshi? Umubeshi n'umuntu avuga ibitari vyo. Ivyo yavuze nababwiye ko bitari vyo. Jewe sindi umwana w'umutunzi, ivyo nafunguye n'ivyo yafunguye mu mashure, twabayeho cyo kimwe mu mashure. Ibintu ariko aravuga nta fatiro na ritoyi bifise. Ku bwanje amaze kuvuga ivyo akananka ko nisigura, akanyimaho novugira kugira nerekane ivyo avuze ko ambesheye, n'umubeshi. None umubeshi yoca biki nimba uvuze ibitari vyo atari we yoba ari umubeshi? Narijya ananka ko nza kumubeshuza, yaba yagira ati je mfise amakuru ya Pacifique nawe naze atubwire tumenye ko ivyo mfise ari vyo canke bitari vyo. Mugabo kubona we nyene yemeza ikintu kitari co, akongera akivugiraho ntashobora kwishura, akongera akabuza ibinyamakuru vy'u Burundi ko nisigura, ndamufata ko ari umubeshi. Kukigira kabiri, nanje mvuze amakuru naronse, wewe afise uburyo bwose bwo kunyishura, araheza aca vyishura ko yuko mbeshe yagwaye izo kwashi, ariko abo bagendanye je bambwiye bati uyu muntu arabesha, nta kwashi yagwaye, we yari umukuru. Tabakuru barinze bagwara kwashi, abasigaye bo bageze bo bahonye. Ikigira ku kibazo naco uti mbe none ibi bintu yoba abivugiye iki? Umuntu ashobora kuraba ubwa mbere umwanya bivugiwemwo, n'umwanya hariko havugwa iki. Muri uwo mwanya, muri iyo ndwi, uravye ikintu gishobora kuba ca mbere caramushavuje, nuko nko mu makuru nagiye ndatanga nagarutse cyane ku vyariko biraba muri Madagascar. Hanyuma binashika ndiko nkoresha ifoto ya perezida wa Madagascar, uyu André Rajoelina yarakuwe, ndamufatanya n'igihe ari kumwe na Ndayishimiye yamwakiriye mu Burundi. Rero abakurikirana ayo makuru bose baraba ibitumye muri Madagascar abanyagihugu bagumuka. Murazi ko ugwaruka rwo muri Madagascar kuva mu 2025 z'ukwezi kw'icenda guheze rwagiye mw'ibarabara, ubwa mbere rusaba ko baruha amazi n'amatara. Muri abo harimo n'abanyeshuri muri za kaminuza. Perezida wa Madagascar aho kumviriza urwo rwaruka acarungika abasirikare kurasa urwaruka ruko rwisabira amatara n'amazi mu gihugu. Mu nyuma urwaruka noneho rukomeza rusaba gongera ko ibijyanye no kurwanya ibiturire, bati iki gihugu
cyaramunzwe n'ibiturire, ntivyumvikana bino biturire bimeze uko. Madagascar ni igihugu gifise ubutunzi bwinshi, bahagira bati ntitwumve ingene dufise ubutare, dufise amazi adukikuje hose, dufise vyinshi vyotuma dutera imbere, ni gute tuguma mu bukene bungana gutya kandi dufise ivyo bintu vyose, abatwara nabo bakagengwa no kurya ruswa gusa. Ni igihugu abategetsi usanga bakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane, bakaca bakora imbuga ngurukana bumenyi zimwe bakiha yandi mazina atara yabo, izindi bakarondera abakomera amashyi bazikoresha, baguma bavuga gusa umushikiranganje naka ingene ari mwiza ari gitangaza, umukuru w'igihugu naka ingene ari gitangaza azanye ibitangaza. Rajoelina n'umukuru w'igihugu kandi yaje ku butegetsi bwa mbere yatembagaje intwaro muri 2009, atembagaje witwa Marc Ravalomanana, yavuga ko aje guhindura igihugu, aje kuzana iterambere kandi aje gukorera urwaruka rugiye guhinduka. Uravye Evariste Ndayishimiye ntatandukanye n'uwo mukuru w'igihugu. Ndayishimiye ivyo yaje avuga ni ivyo nyene. Ndayishimiye yaraje atubwira ko ari umujama w'urwaruka, aza atubwira ko urwaruka ku ntwaro yiwe rugiye kuronka akazi. Sinzi ko mwibuka ibihe banagize na rusansuma y'ibishomeri, abantu ngo biyandikishe ngo bace baronka ubuzi, abo bantu bararindira ubwo buzi barabubura. Ubu bose urwaruka rutari ruke rw'u Burundi ruko rugwana rurondera iyo ruja, bita mu bishoboka byose, bariko baribwa amafaranga ku rugero rutagira uko rungana, bigurisha ngo bagiye muri Kenya, ngo bagiye muri Sudani, ngo bariko bakubitirwa muri Zambia, bariko bicirwa muri Afrika y'Epfo, abandi baciye mu za Serbia, abandi biruka Dubai bagahurirayo n'ibindi bibazo bidasanzwe. Urabakenyezi ivyo bahurira mu bihugu by'Abarabu, bose biruka barondera iyo baja muri uyu mwanya, kuko ivyo Ndayishimiye yabemenyereye atavyo yatanze, atavyo yazanye. Ubukene bwabandanije kongerekana mu Burundi. Ikibazo cy'amazi, uba ahantu hose ni Bujumbura bari ruhande ya Tanganyika, wumva ngo Musaga nta mazi dufise, Kamenge bakatubwira ko ata mazi bagira, ahandi henshi ukumva za Bukirasazi nta mazi bafise, Ngozi bakarira, ukumva ruguru mu zindi ntara hatari yake bariko bararira ati nta mazi dufise. Tubura guta amazi dufise Tanganyika n'inzuzi ziri mu gihugu cose. Ikibazo c'amatara, umwanya wababwira ngo bafise ivyo bariko barakora ngo araje, baheza kubivuga bakarindira bakabura. Muribuka ibara ryaguye mu mezi aheze aho nko kuri Prince Regent, abantu banapfuye, abandi ibiziga byari mu mamorgue bikahagirira ingorane kubera amatara acitse. Ivyo bibazo biri ngaho gutyo. Za kaminuza abanyeshuri ibibazo bafise n'umurengera, ntibigira inyishu, ntibagira ubishura. Rero umuravyo uwo mukuru w'igihugu wajya kuvyibiturire nuko nyene uwo mukuru w'igihugu we nyene anabivugwamwo, ariko avuga ngo ariko arabigwanya akabivugwamwo. Rero uravye ivyo bariko bagiriza president wa Madagascar nta na hamwe bitandukaniye n'ivyo twovuga kuri Evariste Ndayishimiye we nyene. Rero niho je numva icyamushavuje, igitumye aduga hejuru kujya duze akaja kuntukira mu gihugu aho nteje ntafise uburenganzira bwo kuba, nico nta kindi nubwo butunzi bawumenye no musi mu myaka yose bamaze ku butegetsi. Nihamenye ko noba nari umutunzi, nico gishasha, nico nta kindi. Kandi anavuguruzwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka wiwe yahoye n'umushikiranganje wa mbere, avuga ati uvuga ko bahaze, tijeho mbona bariko bicwa n'inzara. Mbere akanavuga ati ingene ndirako buca nabivuga biranatangaje, avuga ngo umwana ubajije ngo kubera ko uyu mwana adakura ngo ari mugufi ngo amwishura ngo none ngo si umwana w'umuhutu. Akaca avuga ati murabesha nuko batagira ivyo bafungura, abana b'abahutu ntibagira ivyo bafungura. Ndayishimiye ariko avuga ati abantu bose bariko barajya, ubwo koko bariko barajya, nico kibazo. Ego Emmanuel Ndereyimana, mwebwe muri mu basangiye urugamba na President Evariste Ndayishimiye, umuhari FDD ukigwana, ariko no musi muri mu batora utunenge ubutegetsi n'abategetsi mwasangiye ibikorwa mu mugambwe CNDD-FDD, none ko Ndayishimiye avuga ko abasemerera aberekana ibitagenda neza mu gihugu ahubwo ari abafitiye ishari uno musi ko ico gihe mwagwana bo bari batunze. Mbega mwebwe mwari kumwe ku rugamba, ivyo avuga twumvise nivyo, iyo kwasi yarayigwaye koko, hanyuma
mbega uno munsi ho ko mwari kumwe ku rugamba mukaba muri mu babanegura muca muja ku ruhande urwahe? Yego mwiriwe, murakoze. Ikibazo ca kabiri byacitse sinacumvise. Ikibazo Muvuze kigira kabiri muti nawe bajije ni utubazo tubiri, mbega ry'uko mwe mwari ku rugamba canke mufise amakuru yabo mwasangiye urugamba, niko mwese mwaragwaye kwashi canke hariho bamwe muzi bagwaye kwashi? Hanyuma uno munsi mbega ivyo avuga nivyo koko yaragwaye? Hanyuma igihe mwari ku rugamba koko intumbero yari y'ugutuburura umukanda no gufungura neza no kurwanya kwashi? yego murakoze cane. Nhereye kuri iki kibazo ca kabiri, bati none intumbero y'urugamba kwari ugutuburura umukanda, kwari kuraba ko twoja tukakira iyo kwashi. Icambere je sinagiye ku rugamba rw'amasasi rwo gufata inkoho, je nagiye mu rugamba rwa politike kuva FDD kivuka, CNDD FDD, natwara section y'umugambwe muri Cameroon. Bon, aho nziye narajejwe yandi mabanga mu mugambwe bitari bike, ariko iyo turiko turumva umukuru w'igihugu wa none Evariste Ndayishimiye amajambo avuga nkayaheruka kuvuga kuri Pacifique ni nahazo yoyo, abatari bake baguye mu gahundwe. Je nibajije ko ndiko ndarota umukuru w'igihugu uri kurabiraba n'amasanamu, nuko abantu babifashe muri mu rwego rwo kuvuga inzara, bamwe bo bari bafise abandi badafise, ariko hariho ubundi butumwa burya yariko aratanga, kuko urabona ko mu bijanye no gutwara igihugu rusa n'urwamwuzuranye, ntibakimenya iyo bata ukuboko iyo bata ukuguru, nukwembemba, nukuvuga ico cose babona ko bo kwishimikiza kugira ntibabandanye batwagwa n'uruzi, baragikora naho coba ari ikintu c'igiterasoni, c'ikinyoma, c'igifondano, baragerageza kucishimikiza. Ko murabonye yo muriko muraraba ry'amasanamu avuga uti ba Pacifique bararya, twebwe tugwaye kwashi, ariko uno munsi ni twebwe turiko turarya. Umumenyesha makuru cubona ko hari umukameramani, hari mission yari afise, agaca yerekana abajenero b'abatutsi aho bicaye n'abandi bakadre b'abatutsi aho bari, ubona ko ntibavyumva, ariko niko bimeze. Baremeye gukorera shetani, ubu rero ivyo batukwa byose, imvugo ico nashaka kubabwira, imvugo yari hari hajya yariko avuga ati hari igihe abahutu tutari ku ntwaro twari ducinyijwe, nivyo yariko aravuga, nivyo yitiranya n'iyo nzara n'izo kwashi. Ati ba Pacifique b'abatutsi bari bahazi, bari bameze neza. Abo batutsi rero baba bicaye ngaho, yagiye ararobanura mu batutsi bijunja n'ijambo, akagenda akarobanuramwo ibihwara bampemuke ndamuke, baja ngaho juste nk'icirori co kwereka abantu ati intwaro turimo irimwo abahutu n'abatutsi, ariko hagera ko babafata nabi birenze urugero, nka kurya ukabona umujenerali araho ntaco bimubwiye, ucubona ko ni bamwe bashira ahantu bati emera muzotukwa, muzofatwa nabi, ariko mwemere ko tuzoza turabaha kubyo dusahura ko duke. Biba ari ivyo nta bindi, nico yagomba gukaburira abanyagihugu ngo arabe ko mu bwoko bw'abahutu hari abo mukurikira, kuko murabizi yuko kuva CNDD-FDD hari ukuntu kujya bavuga mu Kirundi ngo umwera uhera ibukuru ugakwira hose. Muribuka Nkurunziza yiyamiriza ivyo kwambara
cravate na chemise n'ishati ushirako ikoti hejuru bagaca bashirako ikoti n'agapira ukazibona abantu bose baradutse batanguye kwambara udupira mu ikoti amashati n'amakravati bagataho urumva vyahereye kuri Nkuru Nziza biramanutse nuko Nkuru Nziza afashe umwanzuro wo kwimosha igipara ngaba abadede bose imishatsi bataye hariya babaye ibipara nukuvuga namwe mwarigeze kwimoshamo namwe mwarigeze kwiharangura urasubira inyuma ndabe neza je ubwo bwimbiri ntabwo nakiyemo naho no vyita gutyo urumva hari ukuntu je nabona ibintu j'étais toujours cravate costume chemise urumva hari ibintu babashaka ibindi ko ndavuga mu vyumve neza bako bari bamaze kumenyereza abarundi bati iyo umukuru w'igihugu yafashe iyi ngendo n'abandi tuzoca dukurikira bazoca bakurikira nk'ubu rero yarafashe aka kantu ati ba Pacifique barajya donc mu mvuga ifobetse ashatse kuvuga ati abatutsi barajya uno musi turi ku ntwaro nitwe turiko turajya abatutsi bari babi wabazi ko hari abantu baca bakurikira ivyo umukuru w'igihugu avuga bakabifata nkama uko nyene. Ego Emmanuel ntabakiriyemwo kumbure abantu kugira babatahura bariko baradukurikira mufatira kuki kugira ngo mwemeze yuko abavuga bitwa ba Pacifique ari ubwoko bw'abatutsi. None umvireze yariko aravuga ati muribuka cya gihe bo bariko barajya twe twari tugwaye kwaje n'ibishusho akoresha imvugo image ariko abumva barumva message naho kuva aja ku butegetsi imvugo ziwe ziguma ziri mu njya ibyo gufungura imbuye iwanje barahaze abandi basonza nibindaba umva naho haze hari gihe afata ko kujya guhaga mu nziwe we n'umugore n'abana abyita igihugu iwe bahaze ababona ko abarundi bose bahaze ibyo nibitutsi bitukwa abarundi nibarahabe neza abantu bikubita gashi batahure neza iyo umukuru w'igihugu ariko aravuga avuga ibiki birashoboka ko mu muryango we baba barigeze kuba bashonje ntibashonje bonyene nibahumure hari abantu mu gihugu uko vyogenda kose uno munsi inzara abo bahutu nyene abashaka kuvuga mu mvugo inyegeje bashonje banangiriye abasende David inzara iri mu guhenura banganiki turetse n'abandi tutaja hehe na hehe ibyo rero baba bakora babazi ko nk'umukuru w'igihugu yabivuze kujya abantu bose baca babitahura bakabigendera kuko nabahaye urorero umukuru w'igihugu yigenjeje uku n'abandi baca bakurikira baharangura umushatsi nk'ubu dutanguye kumenya ko Neva afise uruhara ubu rimwe arawukura ko rimwe kamera ariko ico gihe ntitwari tuzi ko afise igihara urupara urumva rero ibyo byo gufata Pacifique kuba ari kugira ngo we akunda kudoma urutoki kubitagenda neza amutera ubwoba amucuvye Pacifique acagira ubwoba yenyegeze mu kujya ko ikinyamasyo cyangwa igifitera abakoze ko kice kivuga kiti ndabivuyemo nizo ntumbero ariko jewe noremesha Pacifique uri ku nzira nziza abarundi urababwira bakumva bagatahura baramaze kukumenya barasoma cyane ibyo wandika barakumviriza cyane mu biganiro barashima ko ubakaburira ukabereka uti ibi biriko biragenda nivyo ibi tubishime ibi ntibiriko biragenda neza ibi tubigaye abarundi baramaze kubimenyera mwumva rero mu ncamake ntimuje muri kabagende ubutumwa yariko aratanga muraja ngaho musome en diagonale canke mu vyumvirize musome à travers les lignes muzotahura ibyo ari byo murakoze Ndereyimana Frederico bamvuga inyumvira nibutse bariko baradukurikira yuko mwigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu muri kandi mu baharaniye demokrasi mufatikanije na Melchior Ndadaye muri kandi umwe mu nararibonye n'indongozi ikomeye mu mugambwe Frodebu bigenda gute ngo umuntu yitwa ko ari umukuru w'igihugu akoresha imvugo mwene iyi mwumvise aje imbere y'abanyagihugu yagirize umwe mu banyagihugu bahunze
imyaka 10 irarenze bari mu buhungiro. Ku bwanyu iyi mvugo ifise intumbero iyihe mu gihe aba avuga mbere bari mu bafasha abanyagihugu bavugira abanyagihugu? Frederico Bamvuginyumvira President Ndayishimiye yavuze ngo ba Pacifique, mukanya Emmanuel atanze izindi siguro. Sinzi yuko mufise insiguro nk'iza Emmanuel canke namwe nk'uwigeze kuba ari umutegetsi hari izindi siguro mubona muri ino mvugo. Sinzi ko Frederico Bamvuginyumvira muriko muranyumva, mikro yanyu irugaye, sinzi ko mwoyugurura mukishura, ngira ntishobora kubumva mikro yugaye. Frederico muranyumva? Kumbure ko sinzi ko ikibazo coba kiri iwanje canke ari Frederico Bamvuginyumvira mikro yiwe irugaye. Mikro irugaye sinzi ko ariko aratwumva. Frederico Bamvuginyumvira sinzi ko mwaba muriko muratwumva, hamwe muba mutwumva mwo kugura akamikro kanyu canke ngira ngo ntari hafi Jiribe, reka turabe tusubiye kumurondera mu bundi buryo tumubwire ngira ngo amanuke asubire adubuge kugira ngo dushobore kumuha ijambo. Ego kumbure ko ngira mukanya Frederico turamutora, nimba kumbure ngira ni hari ibibazo kenshi Alice ngira murafise utundi tubazo kubatumire mu kurindira ko Bamvuginyumvira garuka. Ego urakoze Jiribe, nagira ngaruke ku kintu gikomeye Emmanuel Nderimana hejeje kuvuga mu kanya. Ego Pacifique Ninahazwe umukuru w'igihugu yaragize ati ba Pacifique Ninahazwe. Emmanuel atubwiye atavuze ba Pacifique Ninahazwe abashaka kuvuga ngira ngo ibijanye n'ubwoko. Ivyo mwebwe mubibona gutyo? So bwa mbere avuze abantu bari mu bijanye no kurwanya agatakazi na muntu, harigeze kuvuga n'abandi bari muri ico gisata. Uno munsi yavuze Pacifique Ninahazwe, mugabo akavuga ngo ba Pacifique. Mwibaza ko Ndayikengurukiye agira ati jewe ndi ku mugwi ubu Pacifique Ninahazwe, nawe ba Pacifique naba bahagaze ku bwoko cyangwa ku kindi kintu? Ngira mugomvye kuvuga Evariste Ndayishimiye Alice Bizimana. Evariste Ndayishimiye avuga ati jewe twebwe twaraha ba Pacifique. Abo ba Pacifique avuga mwibaza ko yashaka kuvuga ubwoko cyangwa ashaka kuvuga umugwi kanaka nkuko Emmanuel Nderimana ahejeje gushikiriza? Ego urakoze. Numvise avuze ba Pacifique muri iryo jambo avuga akoresha imvugo zibiri, hamwe avuga abantu nka ba Pacifique, ahandi Pacifique akamuvuga wenyene ati Pacifique yaragwaye kwashi, Pacifique yarashonje. Ahagira ati ba Pacifique, icambere numva natahuyemo bwa mbere bwo aba bose bashikiriza ibitagenda neza mu gihugu, nico cyatanguye kunzamwe mu mutwe, kuvuga ya mashirahamwe ya societe civile usanga ariko arerekana ingene agatakazi na muntu gahonyogwa mu Burundi, yerekana amagorwa y'abanyagihugu. Abanyagihugu gasanga natwe baratwumva, mu gihe igihugu kiba kirirwa kiye abategetsi birirwa bavuga ko turi abansi b'igihugu, mugabo bakisanga abanyagihugu bagowe baza gutabaza twebwe. Rero akagira ati noneho ndagowe, batera bizigira uriya muntu ntako tutagize ngo tumucafuze, yabawe yaba abandi mu mashyirahamwe yigenga, yaba amaradiyo yigenga ari hanze. Tubona abanyagihugu bacu baguma bajya kwitura abo bantu. Rero umwanya wa mbere numvise abo turi kumwe bose mu gushyira habona ibitagenda mu Burundi. Hanyuma ku rugero rugira kabiri naho numvise ikinyene Emmanuel avuze. Iki Emmanuel avuze nanje nico natahuyemwo, niho nipfuje mbere ko nka Emmanuel yaciye ku rugamba ari we nacimye ko ari we numva kivuze kurusha ko ari na jewe ndakizana ubwa mbere. Nipfuza nuko Allo turabumva Frederico Bamvuginyumvira? Muranyumva? Ego turabumva mu kanya turabaha ijambo. Pacifique hariko arishura ngira tuca tubaha ijambo. Allo Ego turabumva Bamvuginyumvira, ngira ngo mwo rindira gatoya ndabona amanutse, reka dusubire tumuduze Jiribe ngira ngo Pacifique yobandanya mu kanya. Naringize ntivyari no kunyohera numvise ingene nka Frederico Bamvuginyumvira nawe yumva ico kibazo, kuko iyo turiko turavuga icamoko, uri mu bwoko buriko buratangwa urutoke we wavuze umengo nugushikuza kurusha iyo uwo mu bwoko bundi
ariwe avyumvise akerekana ko yavyumvise, niko nari gushima ko ngira ico ndakivuze ko numvise nka Frederic Bamvwimvira nawe ingene yumvise kino kintu, nayo ubundi turabarundi nta uhenda uwundi, buriya abarundi nta numwe ngira Pacifique mwo kwihangana kugira ngo Frederic Bamvwimvira yumve ko atwumva. Turabumva ijana kwijana Frederic Bamvwimvira. Okay, nk'ijambo rero. Ego, Pacifique munyemereye reka ngaruke kukabaza naye nabajije ngira Arisa araza kubandanya mu nyuma. Sinzi ko mwakurikiranye vyose Frederic Bamvwimvira, naye nibukije yuko mwebwe muri umwe mu bazezwe amabanga akomeye, mbere mwigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu, mwongera muraharanira demokrasi mufatikanije na Melchior Ndadaye, mbere mukaba muri no mu ndongozi zikomeye muri Frodebu. Ikibazo naye nababajije nti mbega bigenda gute ko umuntu yitwa umukuru w'igihugu akoreshe imvugo mwene iyi mwumvise, aje imbere y'abanyagihugu yagirize umunyagihugu amaze imyaka irenga 10 yarahunze? Ku bwanyu intumbero niyihe? Aba Pacifique avuga ni bande? Emmanuel Ndereman mukanya yavuze ati avuga ubwoko bw'abatutsi, namwe niko muvyumva? Ico gihe none ko igihe CNDD muhari FDD wagwana, hariho igihe hatwaye mbere n'ubwoko bw'abahutu, muri ico gihe vyo babifashe ivyo Emmanuel yavuze, mwebwe mufise isigurizi? Ngira n'ubu Bamvwimvira sinzi ko muriko muratwumva, turabona yuko ndabona yamanutse, ngira ngo bafise ikibazo ca connection. Ariko ngira ndabona yari yasubiye gusaba ijambo, sinzi yuko ariko aratwumva, kumbure ngira bimworoheye cyane, ariko ndabona yaje. Ngira mwumvise akabazo nababajije Frederic Bamvwimvira? Navyumvise. Muduge kwijambo. Nagira ndababwire nti umukuru w'igihugu ikintu kimuranga hanini ijambo. Abakuru b'ibihugu muzumva mw'isi bawumva gati barakomeye, n'abantu dusanga bafise amajambo yumvikana. Ijambo ry'umukuru w'igihugu rigira kanovera ryari. Ijambo ry'umukuru w'igihugu rigira kanovera igihe ririmwo inyishu ku bibazo biba bihanze abanyagihugu. Abanyagihugu bati twise umukuru w'igihugu, yatuye uyu munsi atubikira, umunsi arikurikira, ubona vy'ukuri bitwaye ariko aratwa kuneza yacu. Rero umukuru w'igihugu yumvikana mu ijambo avuga. Baravuga bati kari munda y'umukaserwa, ari munda y'umubiri. Ariko nanje nabonye ari mu y'umuzi aseruka amajambo avuga kenshi atabiteye ariko aravuga. Frederic Bamvwimvira, amajwi yanyu ntari karasohoka neza, sinzi ko aho muhagaze canke aho muri mworaba mukiyunguruza gato kugira ngo dushobore kubumva neza, kuko birumvikana yuko ari ikibazo ca connection. Sinzi ko mwodufasha. Turabumva ariko amajwi avuga acikagurika, bisigura yuko icyumviro kidasohoka neza. Turabumva ijwi ariko ntabwo ryumvikana 100%. Reka ndampaga ngakungaza kunyumva na ndongozi. Kumbure ko ngira mwobanza mugasohoka gato mukinjira ukundi gushasha kugira ngo bikunde, ngira mukaraba mukiyunguruza aho mwari muri. Tuca twongera tubaha ijambo kugira ngo ivyiyumviro abariko baradukurikira muriko murashikiriza bavyumve, amajwi atarimo dusembwa. Ego, ngira Alice mwongaruka ku kabazo ka Pacifique mu kurindira ko dutunganya amajwi y'uyu mutumire udufise agira gatatu Frederic Bamvwimvira. Ego ntiyari bwaheraheze cyiyumviro cyo Pacifique, ngira ngo yobandanya mukanya Bamvwimvira akacagaruka. Ego, mukanya nayiko mvuga nti burya abarundi ntiduhendana mu mvugo. Umuntu aje akavuga ati twebwe twagwaye kwashi, turi mu magorwa mu magume ku rugamba, ba Pacifique bobo bariko barafungura, ico ntikibesha. Hagati y'abarundi umwe wese arumva ko havuzwe ubwoko muri ico gihe, kuko kuri rujya rugamba rwa kiriya gihe ubwoko bwaravugwa cyane, akavuga ati abahutu bagiye ku rugamba
kwiyamiriza intwaro bitiye abatutsi bakavuga ko bagwanya igisirikare bavuga ati kigwiriyemwo abatutsi rero muri ico gihe havuze kuriya ako kantu ka kera ya propagande bahora bakora urumvamwo ko ico kintu naco nyene kijemwo n'ahatashimye kukidoma ko urutoke mu kirundi tuvuze hari amajambo menshi afobetse bivuzwe umuntu wese aca yumva ivyo ari vyo wumvirije n'ingene bavyakira nararavye nko ku rubuga imbonerakure zivyakira ziza gutukana ziza kuvuga urumva ko bose bavyakiriye nyene muri iyo nzira ijanye n'ubwoko rero ico c'ubwoko nk'umuntu afise ubutegetsi atanguye kugikoresha gutyo numviriza bamvuga nyumvirangira yari kuhava ari wahashika kadusigurira neza nuko aba ari umutegetsi yaherewe buriya baza gushimika ku bwoko iyo baherewe batagifise inyishu ku bibazo bihanze igihugu aca yishimikiza ubwoko kandi imvugo y'ubwoko ni imvugo ivugira muri rusangi idasiguye ibintu kuko ugiye kwimba usanga iyo mvugo ari y'ikinyoma nk'ubu woja kuraba ati mbega mu gihe hariko haraba urugamba mu gihe hari ubwo bukene mu gihugu hari ingorane abatutsi boba baciye batunga muri uwo mwanya ntaho bihuriye abatutsi batari bake murazi ko 1993 bateshejwe izabo barishwe baratemaguwe abashoboye kurokoka baza kwegeranirizwa mu bibanza bitandukanye bata ivyabo bata amatongo ivyabo bimwe biranyagwa baroberi bagatwara inka zabo bagatwara ibiki barakena nabo barakena bikomeye nta watungiye muri iryo ntambara baba abahutu b'abatutsi bose bari bakenye mu nyuma mbere hazi ko bamwe banatewe mu makambi bari begeranirijwemwo ibugendana baterwa 1996 hakicwa amajana n'amajana y'abantu intambara ntawe yatungishije intambara yakoroye bose baba bahutu bitwa ko basigaye mu mitumba nabo nyene ntibari borohewe abagiye ku rugamba ntibari borohewe abatutsi abasigaye mu mitumba ntiborohewe abagiye mu makambi ntiborohewe impfu zari mu mpande zose bagumye bariko barabura abantu nta wovuga ngo muri uwo mwanya w'intambara mu Burundi ngo hariho abantu bari bahiriwe ngo hariho abantu bariko baratunga bamwe bose ivyabo vyariko birasamburwa hose yaramarira gusa mu miryango yose y'abarundi nta na bamwe wokumva bavuga ngo twararyohewe n'igihe cy'intambara ngo nta ntambara twashaka kwihera ngo ujya n'uwo mwanya twari duhiriwe nta na bamwe amoko yose mbere washima bari bafise ubutegetsi bose bagiye gushikaho bemera kuja mu masezerano yarusha kuko intambara yabaruhije bose nta kindi cyatumye intambara ishobora kurangira hanini nuko barushe bose kuko iyo ntambara nta numwe yayitsinze baba abo basende FTD bateye intambara Reverend Ndikuriyo niwe nabivuga neza avuga ati nta nagatumba na kamwe vy'ukuri twigaruriye turagaba kavuga ati twarapfishije abantu 60 ariko nta n'umutumba numwe twagavye uwo ni Ndikuriyo bivuga si jewe ugiye ku ruhande rw'abari bafise ubutegetsi gisirikare c'ico gihe nabo nyene baragwanye ntibaneshejwe mugabo bahaburiye abantu benshi bararushe nabo nyene biba bigeraho rero izo mpande zibiri zumvikana ko zikora ibiganiro zigaheza intambara kuko bose barushe kuko bose bamerewe nabi rero umukuru w'igihugu avuze ibintu nk'ibi vy'ukuri ni bimwe je nisi ububeshi nyene ni na propagande gusa ariko kiba ari kinyoma icya kabiri ikindi kinyoma gikurikira ni kinyoma cyo guhenda abantu ko uko we abayeho ariko yavyitiye abahutu kuza kuvuga ko uko abaye ariko abahutu babayeho ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko wa mbere mubeshuje abaye umukuru w'inama nkenguzamateka Gervase Ndirakobuca agira ati abana ntibagikura abana ntaco bakiriko baravamwo kubera ko bataronka imfungurwa no kuva kwanda yishimiye umugani wiwe agira ivyo ashatsa ahagombeye ati uyu munsi ngomvye inka n'inka ngomvye ingurube n'ingurube ngomvye ubukwavu n'ubukwavu ngomvye mbona avuga byinshi cyane ivyo agomvye byose arabifungura haraho atuka abantu ngo banywa ngo inzoga ngo yitwa ngo hwinare ngo igurwa ngo miliyoni bwaca kabiri tukabona ku mafoto ariko anywa ya nzoga nyene urumva ivyo byose sabahutu ariko bose banywa iyo anyoye hwinare
si abahutu bose mu Burundi baba banyoye winare y'umuriyoni ako kanya. Ni ikinyoma kujya kubabwira ngo uku ndiko ndafungura niko mwebwe muriko murafungura, abo twari kumwe mwese niko mubayeho. Kiba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ni umukuru w'igihugu yikunda. Bamvuga imbere yatangiye kugira ati ushaka kumenya ikiri mu mukuru w'igihugu wumviriza amajambo yiwe. Ni umukuru w'igihugu avuga indya, umugani wiwe ngo indya umwanya wose, wumva ari byo ariko aravuga akanatsinda no mu ngiro. Ntibiri mu mvugo gusa, biri no mu ngiro yiwe. Akarero gatoyi nk'abantu bashobora kuba benshi batazi, dufate amafaranga yo gusumira umukuru w'igihugu. Amafaranga ya nyuma kwa Perezida Nkurunziza yakoresheje muri budget iva muri 2019 ishika mu kwezi kwa gatandatu 2020, umukuru w'igihugu yari yandikiwe gusumisha imiliyoni 110 muri uwo mwaka. Nabanje kubiraba budget yo muri ico gihe. Uyu munsi inyuma y'imyaka 5 gusa Ndayishimiye yageze ku butegetsi, uyu mwaka Ndayishimiye yandikiwe ko azosumisha umuriyaridi n'imiliyoni 20. Ni ukuvuga iyo amafaranga Nkurunziza yasumisha aciye imyaka 5, Ndayishimiye yagwijije incuro 10. Uwo mukuru w'igihugu avuga ati genda fungura, vy'ukuri abafungura. Umukuru w'igihugu asumisha miliyoni 3 ku munsi, vy'ukuri arafungura. Mugabo babandi nabo ndirako bucya ariko aravugira yuko abana batagikura kubera babura ico bafungura. None nabo abasumishije miliyoni 3 nyene nkuko kwa Ndayishimiye. Mvuga nti ni inyoma gusa. Ego, ngira bamvuga inyumvira nizere kwijwi ubu dushobora kumva neza mwo kugura micro mukabandanya iciyumviro. Nayuguruye. Ubu murumvikana imbitasubira kutugora, numva akajwi karongorotse. Murakoze. Kare ndavuga nti ushaka kumenya ingene umukuru w'igihugu ameze, ingene yiyumvira, ingene yabayeho, wumviriza ijambo ryiwe, nuca wumva kamere k'uwo muntu. Perezida Ndayishimiye ntiyinyegeza kurya avuga niko ameze. Burya namvuga nti iyo ugiye ahantu ukamara imyaka 5, 10, 15, uvyuka kwa kundi, wirirwa kwa kundi, ubaho kwa kundi, urateba ugacika umuco. Uwo muco ntukuvamwo. Ni nka kurya wewe ubaye mw'ishamba imyaka nk'irya, ntiwarimyeyo, ntiworoyeyo. Iyo ushonje ufatako ivyo bintu byose ubwiza kubironka ku nguvu ukoresheje inkoho yawe. Aho ufungura ukamererwa neza, ukumva ko abantu bose ubaruta. Ikintu bita itegeko, iryo tegeko riva mu mutwe wawe, naho ryandikwa. Ico utegeka nico kiranguka, kandi kitarangutse ukoresha inkoho. Buryo rero umuntu ariko araraba ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, umuntu arategera neza ico abo bantu babona, ico bumva, ingene bategera urugamba bariko. Ica gatatu ni ingene iyo ntambara iba yaheze, hanyuma abantu bakaza mu buzi bwa leta. CNDD-FDD yaragize inyandiko nziza zimeze neza, je narazisomye, byari mu Congereza. Baragize amategeko ingene bazoba, ingene bazokora, ingene bazoteza imbere igihugu c'u Burundi, byose bisomye ni vyiza. Mugabo bashitse amakuru naronse, baravuze bati mbega ibintu turabikurikiza uko twavyanditse canke tubanza kwikenura twikande. Ababaye benshi bavuze bati inda twikenure twikande, ibisigaye tuzabigaruka ko mu nyuma. Naco gituma rero ikintu cyo kwikanda, ikintu c'imfungurwa kigaruka cyane mu majambo Perezida Ndayishimiye avuga. Aratandukanya igihe c'intambara kuba ariko baragwana n'abasigaye mu gihugu. Abasigaye mu gihugu bari mu munezero, abasigaye mu gihugu bari ku matara, bari ko barafungura, bari bamerewe neza, aho ba Pacifique bari bamerewe neza. Urumva? Wewe rero abona ati hariho abo twari kumwe, abo nibo turi kumwe, nibo tubwiriza gukiranira ineza yabo, maze bagahindura ubuzima bukaba bushasha. Abari batunze ejo bagakena uyu munsi, abari bakenye ejo bagatunga uyu munsi. Aha rero yabivuze Manuel, ntawo bideha,
urabona ko harimwo iki ciyumviro c'abahutu n'abatutsi ntibakivuga ko kirateye isoni ntibokivugira hejuru, ariko nico baba bashaka kuvuga. Bavuga bati abari ku butegetsi bari banaka, ubu twebwe twari mw'ishamba, ubu rero nibatureke natwe tumererwe neza. Kandi ejo bundi yaravuze ati umuntu yaba asanzwe uyu munsi uyu munsi umuntu yari asanzwe hirya y'ejo, uyu munsi n'umukuru arafise amafaranga arafise vyose, ubu ejo waratunze ubu arakennye, kandi ubu rero nibemere bakene natwe batureke dutunge dutunganirwe. Biba bisigura vya bindi biri bavuga misi yose bati erega twebwe nka CNDD-FDD harimwo abarundi, harimwo abatari abarundi, harimwo bavuga bati abanyagihugu, abenegihugu, burya bo barafise ico bashaka gusigura. Abanyagihugu nabo bose ubona, abenegihugu nabo bitwa ko bagwanye, uyu munsi bavuga bati turagifise tukijana iyo dushaka. Bice bifatana n'ingene babona iterambere ry'igihugu. Iterambere ry'igihugu ndababwiza ukuri nta vy'igihugu barimwo, nukuri nta vy'igihugu barimwo, bari muri bine vy'amafaranga batunge batunganirwe, igihugu bagifata uko nyene bagica batange, bakoreshe amafaranga uko bavyumva, abanyagihugu babura iyo baja niyo bava, ejo abanyagihugu bacike abaja babo. Burya amaherezo abo bantu bafise amahera bazogura amatongo y'abanyagihugu, bazobahima miliyoni babone ati n'amafaranga menshi batari bwayabone, batanga ayo matongo, hama bose usanga igihugu caraguzwe, ico gihugu kimaze kugurwa hazorimwa nabo nyene bari bafise ayo matongo. Ejo usange ingorane ziriko ziraba mu gihugu zabaye umurengera, ivyo bintu tuvuga vy'amashuri, ivyo bintu tuvuga ngo vy'iterambere, bazovuga bati abateye imbere nibatera imbere. Hariho ikintu kivugwa mu gisagara ca Bujumbura bati burya aha mu gisagara ca Bujumbura ntihazoba ubishaka, hazoba ubishoboye. Biba bisigura iki? Ivyo vyose ni kuvuga gutandukanya abantu, bamwe baduge abandi basigare mu bisagara, bamwe batunganirwe abandi babure na kimwe. Ejo igisagara ca Bujumbura bazokibuza na vyose, habura amatara, habura amazi, habure vyose, abantu bacomokemwo, hanyuma hazoza abantu mu nyuma babo bazoheze bamererwe neza, bubake, batunge hatunganirwe. Rero nkavuga nti iyi mvugo yiwe ndababazwa n'ingene umukuru w'igihugu mu kanwa kiwe hacamwo indya, womenga nta kindi kintu camuryoheye atari indya. Nagira ndababwire yuko umwana avutse hariho ikiringo agerako kugira ngo yinjire akorane yumvirize ibintu biri hambavu yiwe, akoresha umunwa. No kuvuga ikintu atora, mwana akana gatore ikintu cyose gatoye gashira mu kanwa, ikintu cyose gatoye gashira mu kanwa, ikintu cyose gatoye gashira mu kanwa, irya bayita stade oral. Ja stade oral rero burya abo bantu womenga ntibayirenganye, kuko aravuga misi yose ivyo kurya, nta kindi kimuca mu kanwa atari ivyo kurya. Nko kumenga nico kintu gikuru umukuru w'igihugu akwiye kuvuga, igihe abanyagihugu bose bariko baricwa n'inzara, babuze iyo baja niyo bava, abana baheba amashuri kubera inzara, amashuri akugara kubera inzara, wakavuga ati jewe ndarya, nimundeke nirire, ngo je ndafungura nyene, ngo ninywire akavenyo umuca mundaba, ngo reka ngo ndija harageze ko ndakanywa nanje, ngo reka ngo ntitungana. Urumva iyo arimwe aravuga mwene uko bamutegera ico, ari n'ibibazo bidasanzwe vy'ingene atandukanya kuba ari umukuru w'igihugu nuko yoba ari umunyagihugu asanzwe. Kukaba nkako nabivuze, iyo mwaje muvuga muti tuje kwikenura, muje none mumba muje gutwara igihugu, muriko murikenura. Iyo muje muvuga muti abantu twebwe twari kumwe mw'ishamba, ni twebwe abo twebwe turimo turikenura, none birumvikana ko yovuga kurya nta migambi y'igihugu arimwo. Si umukuru w'igihugu arimwo aratwara igihugu, atwarira abanyagihugu, yitwa umukuru w'igihugu kuko ari muri kirya kibanza, ariko ivyo ariko arakora sivyo umukuru w'igihugu. Ndabaye n'akandi karorero, burya ejo bundi
mwibuke agifata ayo mabanga bakubitiye ahantu muri retraite aza avuga ngo ubuntu bigiye guhinduka ngo n'ikimenyamenya ngo ubu ngo ibyo dutunze tugiye kubivuga ngo tuvyereke Cour supreme nk'uko amategeko abivuga. Niko yabivuze. Haheze indwi zibiri acavuga ngo erega ngo twasanze ngo ibyo dutunze ari vyinshi ngo ku buryo ngo turavuga tutireka nitwo bivuga ngo tubiheze. Ariko uruva umukuru w'igihugu yubahuka ku mugaragaro guca ku biri n'ibwirizwa nshingiro ntibimutera isoni, kuko azi ko atanumwe ashobora kumwubahuka ngo amubwire ngo burya waciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro. Hariho inzego zitegekanijwe zibwirizwa y'umukuru w'igihugu aciye hambavu y'ibwirizwa nshingiro bamubwira bati aha warenza akarimbi urahanwa ku abo bariho nta numwe ashobora kuba akavuga ngo ehera abagize ibitari byo. Ego, ariko hari akabazo nari nababajije Fedeko bamvuga inyumvira mwebwe nk'uwigeze kuba afise amabanga akomeye mu gihugu, bigenda gute ngo umukuru w'igihugu yaduke avuga izina ry'umuntu, umuntu yahunze imyaka 10 irarenza ari mu buhungiro, hanyuma akumva mbere yerekana yuko umenga harimwo mu vyo uwo muntu akora ahubwo abikora kubera ishyari no kumwihora. Mwebwe kuba yavuze ba Pacifique canke akongera akavuga Pacifique wenyene mw'izina, hari izindi siguro mu biha z'umwihariko birakogwa ku bakuru ko baje imbere y'ikoraniro ry'abantu kugira bavuge umuntu umwe? Tandukanye nakubariye abakuru n'abakuru. Urya si umukuru w'igihugu ariko aratwara igihugu ku neza y'abanyagihugu. Yitwa umukuru w'igihugu arimwo arakorera barya abantu bari kumwe. Utandukanye ca mbere. Ca kabiri nuko yarimo aravuga kurya uwo muntu abamuteye amakenga, abamuteye ubwoba, abamubabaza, kuko avuga ati sinashaka kuvyumva, reka nanje ndamwihore. Nka kurya iyo umuntu yubonye yambaye neza, wewe vyakunaniye kwambara neza, uza kumutuka ngo hera abana ni mwene guyambika ngo gwishima ku bantu. Burya ni mwene izo mvugo. Harya abamutinya bavuga ati reka ndamuvuge ndamutyoze aho adashobora kuza kwisigura, hanyuma aba bantu bariko baranyumviriza baravyumva ndi umukuru w'igihugu, baca bategera yuko ndiko ndabavugira, hanyuma uriya nawe ari wo muntu mubi. Iyo niyo mvu, icyo nico cyo gutegeramo. Ariko yari yerekanye yuko ivyo bavuga ari vyiza vyumviriza, mbere rimwe na rimwe abikorera ko kubera iki atagumye ashima ahubwo yarondeye kwerekana urundi ruhande bwo kumenga n'abamufitisha. Umukuru w'igihugu nababariye kariteze umukuru w'igihugu mu majambo avuga n'amajambo aza kwishura ibibazo by'abanyagihugu, samajambo aza kuvuga naka mwikoraniro. Kandi ako kamere kiwe muribuka yuko yasanzwe anabikora avuga ati wewe naka nagutegetse ibi ntiwabikoze, wewe naka nagutegetse ibi ntiwabikoze. Ntimwibuka kurira abantu ku kibuga? Arabikora kubera ko nkumbure washaka kwiyemeza. Harya naho ntikwari ukwiyemeza, arabafise ubwoba yuko uwo muntu ashobora kuba ari umwe ururizwa n'abantu atabishaka, hamagaheza akavuga ati reka ndamutyoze ndamucafuze ndabe ko audience yiwe yogabanuka. Harya ntugire n'ikindi kiri nyuma.